irayi mani hamwe icubahiro mbere numva arivyo nizeye kubera nta munsi wabayeho Imana itarawubaho, nta kintu rero cabaye Imana itarabaho. Yesu yarakwitangiye imbere mu muriro, Yesu yarakwitangiye imbere mu bikuboshe, kandi we barabohoye. Ico gituma ashobora kubohora ababoshe. Yesu ashimwe. Banyaruke bitambara bitatu n'abantu batatu. Bitambara bitatu n'abantu batatu. Bitambara bitatu n'abantu batatu. Bitambara na bibona. Amaboko inyuma. Birakaze. Ariko sinari bavuga ngene hasanze nari kuvuga nari kuvuga umubabaro, nari kuvuga ikibi Satani yankoreye yari karamurera, nari kuvuga ingene yatambuye umenga nawe si hari Satani, ukamenga nta kibazo ubuzima uko bumeze, uvuzura umwana mwiza, umwana w'imfura mu muryango, uvuze byose atangorane n'imwe hake. Nateye nkaha nasigaye numva ngo bampaye pepe ngo baranyafishije. Imyaka 2 ntize ku isi y'Uburundi. Ico nico gihano c'umuntu yaba yivye muri university. Ndiyumva ivyo bigenda bivuga muhira, ndiyumva ingene nzoja imbere y'abavyeyi. Ndavuga ni jewe reka mbe ndiyumvira, nkazinduka rero muri uko kwiyumvira, ukwiha umwanya kuba ntizobivuga neza. Nkaca ntora amahera ku meza yo kuja kw'ishuri, hari ukuntu umuvyeyi yazinduka akayasiga ku meza, nkaca ndayatora, nkaca ngenda mugiye kw'ishuri, nkaca nishira ahantu za Kinama, za Kamenge, nkaca ngura akamogi nkabandinwe, muga umutima ukuzura agahinda, umutima ukuzura umubabaro, hagashika saa sita nibaza nti jewe ubu ho bigiye kugenda gute? Ubukomeye vy'amashuri ubu nzoba mbaye wana. Ka kana kashaka kubifura muhira, ka kana katambira abashitsi, nari nsigaye numva urubanza nkahunga kugira ngo sinje ahantu nabona abo tungana, abo twasangira, abo twicarana kw'ishuri niyegeze. Nkaca nzindukira muri ba bantu ataco bariko barakora,
bizindukira kuri mwe rumogi hajya mwumva niho mvise amahoro, mwumva rero wowe nibo batambaza batugeze he, bati none wewe ushaka gushika kuki, wowe twisangirira ibyo. Niho nahuye rero na drogue ikomeye bantu abo bantu yitwa Boost. Amabi yayo narayavuze, inyota yayo uyibuze nta kintu tokwiba. Niya pareye uwareka arafotora uwo yimwiba ukiruka akubona ukayemushikura ayifise mu minwa y'ibodi, kuko inyota yayo umenga n'umuhenga aragucumita mu maguru, umenga ugwaye malariya ukagira imbeho ugasusumira. Iyo drogue jewe sinarenzi ko unyoye rimwe ugufasha, nibaza reka nukurize ibyo ari byo sinzosubira. Ndumviriza ubwo rero narifasha shamba umwe muri bo. Iyo drogue narabuze ingene wayinyoye, umuntu wese ayinywa nta mpuzu zibiri aba afise mu gihe, nta mpuzu zibiri atunga, n'imwe niyo gufuka umubiri gusa, iba ari yayindi ya nyuma imwe atamuntu n'umwe yoyimuguhira. Ikirato asigarana n'ica kindi atamuntu yomuha n'ijana. Nanje mba ngaho nangura kubaho uko, nangura kugurisha ibirato by'abo tuvukana, muhira batangura kunyegeza ibintu, hamwe bumvise winjiye kuri portail bavuga bati waraje, nambara agatelefone umuntu yashyize kuri charge akanyegeza, canke hagira uwusohotse akibuka yuko uri mu nzu akagaruka ariruka, ukabona umuntu agarutse mbega telefone yaciye. Kandi atabigize uko ibara ryaba rikuwe, umuntu ateye ubwoba mu nzu, umuntu ateye ubwoba muhira, ukabona muri quartier umwana aciyeho afise ibido ya jaune, akavuga ati none kujya agiye kuvoma ejo bw'inani jiwe batane ngoje ariko na y'amazi yari hari none jya muntu agiye kuvoma isafuriya, bakabona ufise isafuriya bati none muri quartier ufise isafuriya uragiye, abonye ashaka na plastique. Erega aho nigeze muri university nari umuntu akuze, nari nzi yuko narabona ko ndiko ndapfa, narabona yuko ndiko ndaca kure y'ubufura, narabona yuko iby'amashuri byose bya hasi, narabona yuko ndiko ndapfa mu ncamake, ariko nari nsigaye ndongorwa n'iyo drogue. Iyo drogue niyo yari isigaye ari umurongozi wanje, niyo yari isigaye ari umwami, niyo yambwiye ndayinywera, niyo yambwiye ibyo nkwiye gukora kugira ndayinywe, niyo yambwiye ati utanyoye ndakwica. Nkazinduka nta kindi nkora ari kurondera amahera yo kumuca ikintu. Nuko rero igihe kimwe nigira inama yo kuyiheba, ntivyari vyoroshe. Ico gihe mama abavyeyi baragahezagirwa, abavyeyi ntibaheba umwana naho aba yononekaye. Umuvyeyi araza aranegera arambwira ati mwana subira kw'ishuri, ati reka wowe wari uciye ubwenge, reka wowe wari kuzuka nk'umuntu, ati wari ufise ingabire nyinshi, ni ukuri naje ndashaka kwiga. Subira mw'ishuri, subiye mw'ishuri ya drogue ati nakubonye, ivyakunda ko mara isaha imwe, aca ntangura kumva ibisonga umubiri wose, ndavuga ni ikintu mfuma mpfa ndiko ndagiheba. None ubu naho narisubiye mw'ishuri, ubu naho vyange ko ndagiga, mfuma mpfa ndiko ndariheba. Nava mu Kigobe n'amaguru, nkaja mu Carama n'amaguru kuzuba, avuga ni nta moto ufata, oya inyuma, numva inyuma
bwanje